uyu munsi rero ushitse novuga ntidufise ibintu bitatu vy'umwitwarariko mu Burundi kandi bitegereza kugaragaza urukundo dufise twebwe na cane cane abagumyabanga bo bategereza kwerekana urukundo. Turi mu gihe cikarema ku bakristo turiko twitegurira Pasika. Murazi yuko ari igihe iminsi 40 kwisonzesha, gusenga no gusabikanya ivyo dufise. N'urukundo, gusenga, kwibabaza, kwisonzesha, umuntu akicisha bugufi imbere y'Imana akiyegereza gusumba. Muri iki gihe rero nico gihe cy'urukundo. Urukundo Imana yadukunze ko twibuka uko kutwigura. Rero turiko twigishanya urukundo ni mu gihe cyo. Iyo barakubwira bati kwisonzesha gukuru no gufasha imfuvyi n'abapfakazi. Iyo rero twisonzesheje ntibikwiye gusa, iyo dusenze ntibikwiye gusa, turibuka no gufasha abagowe. Nico gituma mubona twafashe yuko twigishanya urukundo tukongera tukabishira no mu ngiro. Muga mu ngiro umutima nk'uko mama mukuru yabitwigishije, nuko twumva yuko atari kuvuga gusa ngo turagiye gufasha, twumve ko turi kumwe nabo mu ngorane barimwo. Nico cyambere kiba gikomeye. Uyu munsi kandi turi mu gihe cy'amatora. Amatora nayo ni ikintu cyama gitera umwitwariko munini mu Barundi, ariko hari urukundo nta ngorane. Narabonye igituma abantu benshi bagwa bimvira ngo ni kubera iki ngo ubuhadasa n'ahandi. Burya hariho mutima mweranda yaje aravugira mu banyamigambwe, aravugira mu Barundi gushikaho bumva amatora ivyo ari byo, yuko amatora atari ngwano, amatora atari erega hari habari bazi yuko amatora ari kunyinyana, abari bazi yuko ari kugwana hanyuma hakagira utsinda uwundi. Nubu hari habazi yuko amatora ari kuja muri sentare, umenga abakandida bagenda imbere ya sentare, hayo masentare igaca urubanza hagaca ubutsinze n'ubutsinzwe. Nico gituma zokumva babaza ngo mbega uzokwemeraho intahishitse. Hajya nta kindi bivako. Nukubera babazi ko ari kuja imbere ya sentare intahi igakubita. Tukibagira ko iyo sentare natwe twese turimwo. Naje nzotora, na uzotora, nabo muri seni bazotora, bose bazotora. Urumva sentare ni twese natwe turimwo. None wumva ikiri sentare ya sentare tuzi, aho abacamanza baza bagakubita intahe bagaca basoma urubanza bagacavuga umwe yatsinzwe undi yatsinze. Twebwe Abarundi tuja hamwe tukavuga tuti tutora umwe muri twebwe aduserukira. Mugabo benshi rero kubera kagatima ko kwikunda, ntegereza kuba jewe, tukikunda. Tugaca utavuga urya ntaze kungunda, urya ntangunde. Hajya burya nagatima atare tuba dufise umutima w'urukundo, urumva yuko dugize umuryango umwe, twese dutora namwo umwe wa mbere muri twebwe nyene. Hajya rero kubera abanyamigambwe begeranye bakaguma bayaga bavugana, burya hari hakantu gaca kaza mu mutima akavuga ati none urya muntu ndamwankira iki. Cyo ituma akunda kuvuga bati uranyanka unyiyumviye. Burya rero byaratumye uko Abarundi begerana tugira umutima umwe. Iki gihe rero nico gihe cyo kugira umutima umwe, gukundana. Ntibiri gusa rero no munsi kuvuga tuti twige urukundo kugira tuvyumve neza, twumve yuko mu Burundi ari umuryango atawutsindwa. Ni gihe ciza cyo kumenya urukundo, ukamenya ko nawe ugiye imbere udaca wanka abandi. Ngujya ko twahiganwe duce twankana. No kugira tumenye twese urukundo ruduherekeza mu buzima bw'igihugu cacu. Hariho abantu babonye batagiye ku ntonde bagaca banka umugambwe bankora bakunda, aribo bambere bawuvyinira bari bameze neza. Abo yatagiye ku ntonde gwepo, uwundi nawe atije ko umugambwe wagize umushinga amateka ndawukunda ni mwiza cyane, hanyuma ngo ntibanyongeye manda, tuciye twankana mbere wa mugambwe we. None mwumva ari ni gwa rukundo ratari rumwe mama mukuru yatwigisha. Nagira twakunda umugambwe kugira kubera ufise ivyiyumviro bishobora gutuma Abarundi twese tugira ubuzima bwiza mu gihugu c'amavukiro. Eco gihe abarujya ariko ararongora abe nujya byose igikuru nuko twese turiko turondera ineza ya twese. Mugari abo bafise ako gatima murumva yuko babagiye kubiri na gwa rukundo. Ica gatatu turi mu gihe gikomeye cyane gisaba rero aho umuntu yumva ko Imana imukunda
je navuze nk'umugumyabanga ntabwo bayogira amaze kubona ibintu Imana yatukoreye ingene bingana ni vyinshi wa wundi ati naho ibiyaga byose vyocika wino ijuru rikaba impapuro ngo twandikeko kariteze urukundo rw'Imana twebwe bagumyabanga turazi yuko ntitworoka aho tubikwiza mugabo haje akantu gatoyi gusa turapfuye kandi twaba tuvuga tuti iyakoze vya bindi vyari bikomeye nizokora nibi be murazi je ingene ndema je hari ibintu bitangora kugira ngo ndeme nyene babajije wa mwana w'impumyi yavuka ari impumyi bati uwacumuye ninde muraba nabavyeyi niwe yaciye yishura ngo iki ati ibi vyabaye kugira igikorwa c'Imana kigaragara none ni kubera iki muvuga yuko aha tabiriko biraba kugira igikorwa c'Imana kigaragara none umunsi mwoza mwumva nk'umuntu umwe yafashwe mwoca muvuga ngo ibara riraguye ijuru rirakorotse kandi kibibaye kugira ngo igikorwa c'Imana cigaragaza ukazobona ciyakira kugira ngo Imana irabo kwemera kwacu aho kugarukira ubwo turayizeye nico ituma none nk'ubuhonyene je sinumva ngere twotamba ubu nyene kuri iyi saha nyene urabona urazi ibintu turimye kuva corona virus itago ingene bingana ako gahegwe ko nyene turose ko kwimbura iyi minsi yose urazi ngere kagana ukazwanira ushaka kugashima umutima ukagumuri mu kirere Imana yakugiriye ibi nticikora n'ibindi kabadana n'ibindi kandi murabibuka ko duheruka twigize ikindi cigwa ibitsitaza ntibizoreka kuba igikuru rero nuko bwa mbere bitakuvako bene kugira umutima wo kubirinda none gaye je narabonye kuri iki kiza iyumvire nk'umurundi ari iyico kiza cateye agaca avuga ati reka ntahenje mu bana kugira ndabandukize ukarinda kumutegera wenyene yari kwibwiriza ati reka nirinde kugira ngo singende urumva yanduje abana biwe agaca abo bana banduza ababanyi agacanduza kwishure akanduza mu misa uwo muntu arafise urukundo gayeje wenyene yiyase kuko uwa mbere wanduza uruva ni mu muryango wawe ukazamva ngo umuntu ariko arasoboka arabingene yotanga igiturira ahubwo ngo bamureka agende kwanduza abana ariko murumva aho urukundo rw'abantu rugarukira kwanka gushika wiyanka iki gihe rero nico gihe cyo kwerekana urukundo nk'ubu wewe wibonye ku kimenyetso cyambere uti yaho reka mbaze muganga bunyene numve ko atari ivyo kugira ngo sinanduze uwundi muntu numwe rero iki gihe naco nico kwerekana urukundo kuko hari abantu biyerekanye ko badakunda imiryango yabo batikunda badakunda imiryango yabo badakunda n'igihugu oye nimwiyumvire akarondera ingene yofuma yinyegeza kandi aziyavuye aho yopfumye avuga ati nimubanze mumpime neza mubanze mungumiza ahantu sinegere mugabo yava reka nigire mu bana agaca yitembereza mama mukuru murakomeza kutwigisha kuko nico mwagenewe murumva yuko urukundo ruragoye kumva mu bantu ruragoye rero nico gituma ntovuga vyinshi kuko twize insiguro twazirose tuzishire ko twebwe nyene twumve yuko urukundo rutwinjiyemwo urukundo rumwe atarugwa gahemo rumwe ruvuga ruti umuntu wese agowe tugoranwe nawe sindabe ngo numukunzi canke none erega nta uzopfa bimaze uzobisiga kuko Imana yaduhaye les mêmes capacités de consommation iyo ni denominateur commun nta mugabo arya ibiro 10 vy'inyama ubu nyene ngo yicara imbere y'ibiro 10 Imana yaraduhaye ibintu duhurira ko gupfa kuvuka tuvuka turaboro twese turi gusa dukosoma ibingana naho ugura amakositime 20 uzokwama wambaye imwe wubaka inzu y'igitangazo ujya mu cyumba kimwe uko bigenda kose
hariho rero ico bita capacité de consommation. None ivyo birenga ko ni kubera ko utobifashisha abandi nabo ataco birengeje kugira nabo babeho nk'abana b'abantu tuvukana. Erega nivyo n'urukundo.